Bakunzi ba Albert TV ikaze muri wa mwanya murazi ko Albert TV bashikiriza ibijanye na sport rwazire kwinonora imitsi no kwidagadura uno musi twagiye kuri fitness reka tubaho mu coach abaramutse yongera bidondora bite muraho meze neza abakunzi ba Albert TV Albert TV okay nitwa Redempteur Manirama nk'abandi Okay, Redempteur mu coach wa fitness yitwa ngo iki fitness yemo abantu bameze gute? Yitwa Apres Fitness Center twakira abantu bose. Ego. Abantu bose bameze gute? Like service mutanga nizihe? Urazi fitness zitugwa n'abantu batandukanye, hari abaza bashaka kugabanya ibiro, abashaka kubyongereza, abashaka imitsi nk'abagangi nk'ikigangi kiraho mu mbonere iruhande yanyu. Ego abantu batandukanye turabakira bose. Muhamagarira rero iki kuko ni hashasha abanywanyi ba Albert TV n'abandi bakurikirana aho bari hose mubahamagarira iki mubabarira iki bose bava bakagera abakunzi ba sport n'abavyifuza ko botangura no bahamagarira kwitura Apres Fitness Center kubakeneye kumererwa neza kurobanirwa mu vy'amagara kuba ku mubiri eka ni umugambi wari wo wose mu bijanye no kunonoka turabahaye ikaze muri Apres dufise service nziza tuzobitaho bazororanirwa eka mbere hari nivyo batarabona handi ego batahazi ni hehe ni mukinanira ni kumusaga ni he bisanze Apres Fitness Center iri kubarabara rya Rumonge donc Bujumbura Rumonge ni ku ruhande rwa Kinindo inimero 79 kwibarabara nyene ahantu hari station yahoze yitwa Kinindo City Oil ariko ubu yitwa ya Ekim Oil Company donc ifise abbreviation YOC ego mwamaze kuvyumva ni hafi ya Sangwe kioske Sangwe winkuko yavuze IOC station kera yahora yitwa Kinindo City Oil karibu rero muze mwibuka kugira subscribe kuri channel ya Albert TV bigenda neza deka turabe undi mu coach uri mugangi nawe agira icababariye amahoro mwitwa ngo iki nitwa Elise bakantazira Boyka ego abanywanyi ba Albert TV babarira iki abanywanyi ba Albert TV nababwira yuko bohurumbira fitness yacu Apres Fitness Plus bakaza kuza turakora kwidonora imisi surtout abamama bashaka kugabanya ibiro abakobwa bashaka kugira amataye meza bashaka gukora ama squat n'ibindi bitandukanye ivyo turabibafasha gose cyane abakongo bashaka kugira amataye meza n'abakimura bibafasha gute bacamera nkuko kwanyu cyane oya nko ku bakobwa ntibamera nkuko twiwacu ahubwo tubafasha amataye yabo ko aguma ari meza hari gushobora gusanga ufise taye nziza mugabo gusanga umubiri wawe uroroshe ugize iki mugabo iyo bakora neza izo sport tubakoresha ama squat usanga umubiri wabo umeze neza bafise taye ya bien nziza cyane kabisa kora usanga hari abadamu baramaze kuvyara haca hinjira ibintu bita binure mu nda indikaba nini cyane hari cyo mubafasha abo rero au niveau technique turabakoresha amabdo atandukanye kuko mu bisanzwe hajya inda ifise ibice bitatu inda irafise igice kimwe cyo ngaha haruguru n'ikindi cyo muri bas ventre no mu mbavu aho rero umuntu niho ashobora gukorera cyane ku buryo ivyo binure bigenda birapunguka buhoro buhoro nko mu kwezi kumwe ushaka gutibiro ugasanga ataye nk'ibiro 5 mu kwezi mu gihe ubikorana ishaka n'umwete bakunzi ba Albert TV wibuka kugira s'abonner ariyo subscribe share partage kugira ngo mugume mukurikirana byinshi kandi byiza Albert TV nkabamenyesha yuko ihari ku bwanyu no ku bwa benshi turakomeza numva ari CJ très intéressant abantu bashaka guta ibiro mwamaze kuvyumva abakobwa n'abagore cyane cyane bari abagore bamaze kuvyara inda igaca imera ukuntu mwamaze kuvyumva ukwezi kumwe ibiro 5 ni misi ngahe uwo muntu ashobora kuba yaje hano ni buri ushaka ko uta ibiro tugitangurana urakora gatatu mu ndwi lundi mercredi vendredi aho tugatangura iyo misi ya ese umaze kugenda uramenyera turashobora gufatana une semaine tugenda turakora kugira turabe ko hobaho amélioration ikomeye gose cyane murakoze cyane nta bintu mubarera bashobora gufungura iruhande en plus ya sport ego en plus ya sport turabahanura yuko bagira icyo bitwa aliment équilibré bakamenya ingene bafungura bageze muhira
bakirinda bijya bintu usanga birimo amavuta menshi kuko hari byo bisanga bica bituma amagrese yabo aguma yongerekana. Ivyo navyo rero bamaze kubikurikirana bagapunguza ingene bagenda barafungura usanga ari ibintu vyiza cyane ku buryo muri kwa kwezi kumwe tuba tugeze kwihangiro tuba twihaye. Bakuzi ba Albert TV cyane cyane abanyabujumbura n'abari hanze ni muzi rero muhahurumbire n'abahungu murumva yuko hano bigira cyane cyane babandi bagwaye na obesite mu vyibuho ukabije murumva yuko babafasha. N'ubuhe bwoko bibikoresho hano mufisi nabonye mufisi ibikoresho byinshi naje namaze kuhaza nibihe bikoresho mwabarira abantu kugira basanzwe bazi fitness harige bavuga ati ibi ntavyo bafise ibi barabifise. Turafise ubwoko bwishi bw'ibikoresho dukoresha muri fitness yacu. Hariho turafise ama tapis roulant, turafise ama velo, turafise velo elliptique, turafise cage squat, turafise leg press, turafise ivyuma bitandukanye vyinshi gose bishikiye ngaha bo bibona ingene bimeze. Turafise n'ama bench atandukanye, ama bench ari incliné ari décliné ukorera ko ama exercice atandukanye surtout nko kubahungu rero bashaka gukora imibiri yao bodybuilding navyo nyene turabibafashamwe kugira bagire umubiri umeze neza aho umuntu aciye wese bavuga ati ujya muntu aragira sport bikwiye. N'abahungu hari abasore n'abagabo tandukanye. Abagabo hariho abagabo usanga bafise inguvu nabo nyene bakenera ko umubiri wabo umera neza. Hariho n'abajene usanga nabo nyene bafise imibiri ivyibushe mugabo bagakenera ko bategerezwa gukora sport kugira umubiri wabo ugare. Nabo nyene nabo turabibafashamo kandi bikagenda neza. Dukora bodybuilding, tugakora weightlifting. Ivyo rero ama weightlifting harimo ama exercice menshi cyane harimo kugabanura abi gukora amaguru ugasanga wakoze umubiri wose icyarimwe. Ego. Okay, wabaririki abasanzwe bakuzi n'abasanzwe bamaze kugendera hano kuko ndizera twatanguye samedi passé wabaririki n'abakunzi ba Albert TV wabasabiki. Jewe abasanzwe bazi benshi baranzi kuri Elysée abandi baranzi kuri Boyka no batumirira ko bohurumbira ino fitness yacu Aplis bakaza kuko ushise hano urakwirikiranwa ukereka bakakwereka ingene ukora iyo ukoze nabi barakubwira ati kora uku ndibaza namwe bimwe mwabibonye ingene vyagenze. Nabo nyene rero batumirira bakaza kuva kwa gatandatu dutanguye kugeza uno munsi ni igikorwa gikomeye cyane abantu benshi barahahurumbira bimwe bitangaje. Hanyuma n'abakunzi ba Albert TV nabo nyene twabatumirira bakaza kudushifata umugongo bakadushigikira bakaza baraza kugira sport hano. Ego. Amasaha yo gukora sport hari abantu bumvise gukora sport ni misi yose n'amasaha nayahe mwo babarira. Ego amasaha yo gukora sport hariho amasaha meza yo mu gitondo iruzuba rutaraba rwinshi n'amasaha yo kumugoroba. Nka fitness yacu hano yugurura kuva saa 11 z'igitondo ikugara saa 4 z'ijoro. Urumva ho hariho umwanya ukwiye neza ukoreramwo imyimenyerezo itandukanye. Ivyo rero biba imisi yose. Ego izo saha zugururwa imisi yose. Ego. Light bakunzi ba Albert TV wibuka kugira subscribe ariyo s'abonner partage na share mwamaze kumumva imisi yose 24 batangwa 5 gatondo ko bavyumvise gushika saa 4 y'ijoro muze ni imisi ndwi kundwi kuva kwa mbere gushika kwa mungu no kwa mungu murakora mwamaze kuvyumva mwamaze gukora kandi ikindi hari abantu bakorera imyimenyerezo hano bagiraniye contrat ushobora kutubwa twibutsa abakunzi. Hariho Vitaro irimwo New Star Vitaro na New Star nabo nyene barakinira hano baraza kugira sport hano. Abakunzi ba Vitaro ba New Star n'abandi mwamaze kuvyumva ko ama timu yanyu akorera imyimenyerezo hano igihe cyose. Karibu namwe Yesu Kristo abahezagire. Ciao.